uwo mugambi ni w'Abarundi twese tuwusangiye twese. Ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi yatwizeye kugira ku vy'ukuri dushobore kwiyambika iteka. Narasiguye ndavuga ko iyi faze ya mbere iri mu mafaranga devi yerekana ko iri mu mafaranga arenga gato y'imiliyaridi 95. Ayandi mafazi uko ivyigwa bizogenda biraba tuzogenda turabibabwira. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice indwi. Iki gice ca mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igerenze incuro zitanu, harimwo n'igice cyo munsi bita cave. Twegeranye abashora mitahe bashobore kuza ku bwishi kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongera gaciro ku mutahe. Haramenyeshejwe ko abashora mitahe bose bemerewe kuronka impapuro z'imitahe yabo bita titre de part. City Plaza, ikibanza cyahozemwo isoko rikuru rya Bujumbura, ikibanza tugiye kubakamwo projet ya Buja City Plaza. Kuri uno munsi rero tugire lancement y'igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Dasubiyemwo uno munsi ni gushira habona canke gutanguza icese igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Kuri ubwo rero hariho ibimenyeshwa abashora mitahe, ibimenyesha abanyamakuru, ibimenyeshwa abarundi muri rusangi. Uyu munsi iki kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Fabrice Manirakiza nk'umupromoteur wa projet ya Buja City Plaza na Monsieur Alegahama, directeur général wa société ya African Dream Assets jejwe gucunga no ku managinga ikigega cha One Africa Investment Fund, na Maître Diomedi ajejwe conformité n'ivy'amategeko muri ibi byose turiko turabashikiriza. Rero guhera uyu munsi kuwa 28 ukwezi kw'indwi mu 2026 ikigega cha One Africa Investment Fund OPC ku mugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, ikigega kiruguruye igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe y'abashora mitahe, ico bita IPO canke Initial Public Offering, ku mugambi wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Umushora mitahe yemerewe kugura imitahe yose yifuza. Uko ugura imitahe myinshi niko uzokunguka inyungu nyinshi. Menya kandi ko agaciro k'umutahe w'amadolari kari hejuru y'umutahe w'amafranga y'Amarundi. Uko imitahe izogenda irunguka, uko ikingiwe uburenganzira bw'umushora mitahe n'ibindi vyose vyerekeye umushora mitahe muri uyu mugambi vyose biri mu gitabo bita prospectus. Ico gitabo cahawe uruhusha kuwa 20 ukwezi kw'indwi uwo mwaka nyene w'2026 n'igisata ca leta kijejwe gucunga imitahe bita IRMC. Ico gitabo categuriwe uwo wese canke uwariwe wese yifuza gushora imitahe yiwe muri iki kigega ku mugambi wa Buja City Plaza. Ushobora kukironka uciye ku mirongo n'amatelefone y'ikigega n'abafasha gucunga no gukurikirana ikigega. Aho niho ushobora kuronka ico gitabo cemewe ca prospectus. Bimwe rero mu bigize
ico gitabo canke bimwe bikuru bikuru biri muri ico gitabo ca prospectus cemerewe kandi cerekeye umushoramitahe wariwe wese nibi. Icambere, ikiguzi c'umutahe. Umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ugiye ku dolari 111 y'amanyamerika. Ndasubiramwo, umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ku dolari 111 y'amanyamerika. Akarusho kubinjiye mu kigega bambere n'abinjiye mu kigega ku gice ca kabiri. Ibice 8% nivyo bigiye kuba inyongera gaciro y'imitahe yose yaguzwe mu gice ca mbere. Ni ukuvuga abaguze imitahe bose mu gice ca mbere bavyita prime d'omission canke issue premium. Iyo nyongera gaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice ca kabiri. Ikazogabugwa inyuma y'iki gice ca kabiri giheze haharuwe neza igitigiri c'imitahe yose yinjiye mu gice ca kabiri. Kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Akarorero, hamwe ikigega coba kigizwe n'umuntu yaguze umutahe umwe gusa mu gice ca mbere, hanyuma mu gice ca kabiri hagaca haza umuntu akagura imitahe ibiri gusa, uwo yaguze umutahe umwe mu gice ca mbere yoca aronka inyongera gaciro y'ibice 16. Bivuga biti ni vya bice 8 duhejeje kuvuga bica biza biriyongera. Kuri iyi ngingo nyene womenya neza ko abinjiye mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana, ico bita nominale valeur nominale. Menya neza kandi uwuguze umutahe mu gice ca mbere canke uwaguze umutahe mu gice ca mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice ca kabiri mugabo ku kiguzi caho umutahe ugeze. Mu nkundira iki kintu ndagisubiremwo kugira uwari we wese agitahure, kuko ibi biri mu nkuru nziza tuzaniye abashoramitahe batwizeye kuva ubwa mbere. Ntivyumvikana ko ubu hoca haza abashoramitahe ngo bace bafatwa neza kurusha abaje ubwa mbere, kandi abaje ubwa mbere aribo batumye ibi vyose mubona bikunda. Nibo batumye na leta itugirira ikizere ikabona ati n'umugambi w'abene gihugu, n'umugambi w'abarundi bose. Rero nsubiyemwo kubisigura neza, ni akarusho kabinjiye ku gice ca mbere kava kubagiye kwinjira ku gice ca kabiri. Nari mpejeye gusigura neza ati hari ibice 8% ivyo bita prime d'omission canke issue premium. Ivyo bice 8% bizova kuba shoramitahe bose bazinjira muri iki gice ca kabiri. Suppose ubu dufise abanyamitahe canke abashoramitahe barenga ibihumbi 5. Ubu rero muri iki gice aboza bashika ibihumbi 5 nyene bakagura imitahe ingana n'iy'abambere baguze, prime d'omission izociba vya bice 8. Mugabo haje abigwije incuro zibiri, prime d'omission izociba ibice 16. Canke haje abagwije incuro 3,
prime d'omission izoca iba ibice 24. Urumva ko mwebwe mwaje mu gice ca mbere murafise uruhara rero ubu bwo kwinjira muri promotion ya twese kugira twegeranye abashora mitahe bashobore kuza kubwishi, kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongera gaciro ku mutahe. Mu Kirundi ni iryo jambo twarose twokoresha. Ndabandanya. Iki gice ca kabiri kugura imitahe kizomara ikiringo gito cyane kitarenze amezi 3 mu bice 3 vyategekanijwe, bikongera bigategurwa, bizoza biramenyeshwa ryari n'igihe bizoza biratangura. Mutahure ko muri ca gitabo ca prospectus handitsemwo ko amakampanye ari 3, muga kampanye imwe ntizozirarenza ikiringo c'amezi 3. Bivuga biti abagira binjire muri iki gice ca kabiri nitwugurura igice ca gatatu nabo bazongera baronke ya nyongera gaciro ku mutahe. Bivuga biti kuza kare niko ufatwa neza, niko utangura kuronka inyungu ku mitahe uba washizemwo. Inyuma y'igice cyose umutahe uzoza urashirwako inyongera gaciro haharuwe neza aho ikigega kiba kigejeje kwegeranya imitahe. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice 7. Iki gice ca mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igerenze incuro 5, harimwo n'igice cyo munsi bita cave. Izubakwa muri metero kwadrato 3276. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo c'imyaka 3. Umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Aha ndasigura neza, umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze 7. Mugabo contrat PPP mwagiye murumva, amasezerano yose, ibiganiro, imyumvikano yagiye iraba iharuriye ku gice ca mbere gusa. Imyaka 3 yo kubaka ni faze ya mbere gusa. Twahawe ikiringo kingana n'umwaka umwe kugira tuce tugira ama etide yandi vyigwa bindi kuri ayo yandi mafaze yose. Uko faze izozirongegwako niko tuzogenda turabakomunika. Umwimbu w'umushora mitahe ku mwaka. Iki kintu mugitahure neza kuko hejuru twabasiguriye inyungu ya mbere umushora mitahe wa mbere yatanguye kuza canke uvyuka kare aronka. Ubu rero tugiye ku mwimbu w'umushora mitahe, bivuga biti entere muri ca gihe cyose tuzoba turiko turavyaza umusaruro ya nyubakwa. Hafatiwe ku vyigwa vy'ubu, ivyigwa vyerekana ko hategekanijwe umwimbu w'ibice bitari munsi y'8 kwijana ku mwaka, kandi bishobora no kurenga ku mutahe umwe. Inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo, urumva ko uwo mwimbu turiko turababwira uzoza uraboneka inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo. Abashora mitahe bazohora bamenyeshwa umwimbu wabonetse bitarenze kuwa 31 mu kwezi kwa gatatu buri mwaka. Inyuma yaho umushora mitahe wese azoba yemerewe guhabwa umwimbu wiwe wabonetse ku gitigiri c'imitahe yiwe biciye kuri nomero ya konte canke telefone yatanze igihe yagura umutahe.
iki kintu ndagisubiremwo, ni umwimbu uzoza uraboneka muri ya myaka 24 twatanguye gukorera muri ya nyubakwa. Bisigurika ati waguze umutahe umwe uzoza uraronka ibice bitari munsi y'8 canke bishobora no kurenga 8 kujana buri mwaka kuri cya kiringo cy'imyaka 24 yose. Kandi amaraporo azoza araboneka bitarenze itariki 31 z'ukwa gatatu, hanyuma ayo maraporo akaba publiye. Ibi byose ndiko ndababwira biri muri cya gitabo ca prospectus, kugira umwene gihugu wese ashoye imitahe muri uwo mugambi abandanye yiberaho neza, abandanye yitungira. Menya neza izo nomero za konte ziba zatanzwe canke zikandikwa n'umushoramitahe ku rwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe, ico bita acte d'engagement. No ngaha turafite ama exemple murashobora kuyerekana. Ivyo rero biri muri bimwe bigize ca gitabo ca prospectus. Ico gitabo kiri ngaha, ico gitabo cemerewe uwo ari we wese ashobora kukironka ku mirongo y'ikigega ca One Africa Investment Fund, ashobora kukironka no kubafasha bose ku managinga canke gukurikirana ikigega ca One Africa Investment Fund. Haramenyeshejwe ko abashoramitahe bose bemerewe kuronka impapuro z'imitahe yabo bita titre de part, bakazozihabwa ni banke ya Bankobu ariyo yahawe akazi ko kwandika no gukurikirana urutonde rw'abashoramitahe logiciel. Menya neza urupapuro rwa titre de part ruratandukanye n'urupapuro rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Urupapuro rwa titre de part ruri ngaha turabereka uko ruzoba rumeze. Turashimira rwose cyane banke ya Bankobu, yaradufashije, yaratubaye hafi kuva no mu ntango, yashizeho ubuhinga bwa none, yarashizeho logiciel igiye gufasha abashoramitahe bose, igiye kuzira barosiza impapuro ziriko turababwira, no guhera uno munsi uwo ari we wese ashobora kwitura agence ya Bankobu ahariho hose. Nibaza ko guhera n'uno munsi canke vuba ni programa y'ikigega cyacu mutangura kuyibona muri e-note. So Imana ihezagire cyane Bankobu. Mukaba mushobora mukuba umushoramitahe usabwe kuriha umutahe canke imitahe yawe kuri imwe muri aya makonte duhava tubabwira canke ari muri uru rwandiko tuza kubaha mugashikiriza ya banke canke ama microfinance ari kuri runo rwandiko. Ushobora kuriha aho hose wifuza uri kwisi hose kuri banke ariyo yose yemerewe n'amategeko bien sûr. Kuba ari hanze y'u Burundi uca ukoresha konte y'amadolari, hanyuma ugakoresha ubuhinga bwa none bwa Swift code, wire transfer canke online transfer. Uhejeje kuriha umutahe canke imitahe yawe, uca ubika bordero ya banke canke bank receipt, ugaca wuzuza urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Mu gihe bitakoroheye aho uherereye, ugaca ubika iyo bordero canke iyo bank receipt kugira aho uzozira gusuzumisha amafaranga yawe ko yashitse mu kigega ugaca urwuzuza. Ushobora gusaba urwo rwandiko canke ukabaza uko worurungika. Urwo rwandiko rutegerezwa kurungikwa n'impapuro n'urupapuro rwa banki rwerekana ko arishe uyo mutahe wawe canke imitahe yawe. Izindi dokima zisabwa ko bizanana harimwo kopi ya passport canke karanga muntu hamwe n'agafoto kawe. Hamaze kuba isuzumwa ko vyose bihuye ubaye umushoramitahe. Ivyo vyose
bikwiye uba ufise uburenganzira bwo kuronka canke guhabwa ya titre de part. Niyo titre de part ndayigarukako mu kanya. Ushobora kuriha umutahe wawe ucishije kuri aya makonte akurikira. Hariho konte ya Bankobu, izina ni One Africa Investment Fund, ibiharuro mu marundi ni 1974 agakwego 64. Konte y'amadolari muri Bankobu ni 1974 23 agakwego 83. Swift code ni BCBUBIBI. Konte ya CRDB, izina ry'ikigega canke rya konte ni One Africa Investment Fund mu marundi. Konte ya marundi ni ubusa 15 ubusa 8 ubusa 2 gatatu ubusa 29 ubusa ubusa. Konte ya madolari muri CRDB ni ubusa 2 52 8 ubusa 23 ubusa 2 9 ubusa 2. Swift code yo muri CRDB Bank ni CORUBIBU. Konte y'ikigega iri muri Umuco Microfinance, izina ry'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni konte ni 15 Konte y'ikigega muri Money Microfinance canke Money Financial Group, izina ry'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni 19 Mwotahura neza ko ku mategeko ya wawundi ca gisata ca leta kijejwe gukingira imitahe y'abene gihugu, gitegeka ko hategerezwa kuba amasezerano hagati y'aya microfinance n'izindi institution. Ayo masezerano rero yo ku making sure ko amafaranga y'abene gihugu acungiwe neza yarakozwe. Mugabo mwibuke ko banko bifise uruhara wo kuba umunyezamu canke umugavye w'ikigega. Ayo microfinance rero inyuma y'ikiringo kanaka kitarenze ukwezi aca yimura ayo mafaranga akaja muri Bankobu, kuko ni wabifitiye uruhara nyezina. Ushobora kuronka ca gitabo ca prospectus canke kuronka urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe uciye kuri oneafricainvestmentfund.com canke africandreamassets.com canke ama-email twagiye turabashikiriza. Icicaro gikuru ca One Africa Investment Fund canke ikigega canke abajejwe gucunga no gukurikirana aya mafaranga canke kuyagera ariyo African Dream Assets, ibarizwa ku cicaro ca nimero 11 Avenue de la Grace mu mbavu y'inyubakwa ya Assurance ya Bicor. Ama nimero yo gukurikirana canke kubaza ivyo vyose woba wifuza ni guteranya 257 76 96 ubusa 5 66 66 59 79. Ibindi vyose ushobora no kuja kuri Google canke ari hose ukabaza ikigega. Ubu iyi prospectus iri online ku mirongo y'ikigega, ku mirongo yabafasha gucunga ikigega n'ahandi hose woba wifuza, kuko ni gitabo c'abashoramitahe. Iki gitabo ca prospectus kirimwo uko amafaranga yawe acunzwe, kirimwo uko uzogenda urunguka, kirimwo ukuntu ushobora kugira uruhara, kirimwo ivyo vyose novuga ati biguha uburenganzira bwawe canke ivyo vyose utegerezwa kumenya. Nari navuze ko ngaruka gatoyi ku kintu cyitwa titre de part canke urupapuro rw'umushoramutahe. Twarabivuze kuva no mu ntango.
ubu abashoramitahe bagiye kuronka impapuro icyo bita titre de part, kandi uko tuzogenda turateza imbere iki kigega niko n'iyi titre de part zo ziragenda iragira n'akamaro kanini ku buryo ushobora no kuyisabira ko akadeni. Kindi naco kirimo no muri cya gitabo ca prospectus, jewe fise titre yanje ivuga ko fise imitahe 5, ndashobora kwihurira n'umuntu akayingurira akanyungukira, tuca tugenda tukagira transfert ikaja kuriwe, jewe nkiyungukira nkibandaniriza n'ivyanje. Nari nababwiye ko jewe nk'umupromoteri wa projet canke wabagiye imbere kugira ibi byose bibeho, uyu munsi twari twiyemeje gushinga canke kugurura icesi igice ca kabiri cyo kwegeranya no kwakira imitahe ku mugambi wa Buja City Plaza, mugabo ku gice ca mbere gusa, kuri faze ya mbere gusa. Uko tuzoza turatandukira ayandi mafaze niko tuzoza turababwira dusaba abashoramitahe bakazana imitahe. Kindi gikomeye cyane, shimire leta mvyeyi, leta nkozi yizeye abene gihugu bose b'Abarundi. Uwo mugambi si wa Fabrice, uwo mugambi ni w'Abarundi twese, tuwusangiye twese. Ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi yatwizeye kugira ku vy'ukuri dushobore kwiyambika iteka. Narasiguye ndavuga ko iyi faze ya mbere iri mu mafaranga devi yerekana ko iri mu mafaranga arenga gato y'imiliyaridi 95. Ayandi mafaze uko ivyigwa bizogenda biraba tuzogenda turabibabwira. Menya neza rero uko twese Abarundi tuja hamwe, abari Abarundi bari mu Burundi, abari Abarundi bari muri Diaspora, mu kugwiza imitahe, mu kugwiza amafranga, mu kwinjira muri uwo mugambi, ariko tugenda twugurura amarembo. Ikigega ca One Africa Investment Fund ubu n'umugambi wa mbere. Nagiye ndabibabwira kuva no mu ntango, uko tugwiza amafranga menshi, uko tugwiza inguvu zacu, nta kibuza n'indege ya Air Burundi tuzozugurura. Iko rero nakamo k'Abarundi bari ngaha n'abari muri Diaspora. Abahinga b'iki kigega bariko bariga neza ukuntu n'abashoramitahe bandi bo mu bindi bihugu bozamwo. Mugaje ikindi ku mutima, iki turi ku mutima nuko Abarundi twese twofatiye mbere. Rero tubabwiye ku mugaragaro, urumva ko abinjiye imbere bagira batangure kwironkera inyungu. Rero niki gice twuguruye novuga ati ni munyaruke, kuko twababwiye ntikizorenza amezi 3. Mugabo ihangiro ryayo twiyemeje kwegeranya rigeze, niyo vyoba mu ndwi imwe tuca twugara. Abazokurikira nabo bazungukira abaje. Ikindi naco nuko umutahe uzoza uragenda ukura uko ibi bikorwa mubona bigenda birakura. Rero ya titre yawe, wa mutahe wawe uzoza uragenda valere twese twibere abagwiza tunga. Iyi mitahe rero mugura si imfashanyo, ni investissement yaba y'imiryango yanyu. Muvyumve neza, si imfashanyo, nugushora imitahe mu vyunguka. Iki kigega je noshinga intahe ko ari cyo kigiye kugura amarembo. Abarundi twese duhereye ku murundi wa Nyarucari, kuko umutahe ni 101 gusa. No mwijoro rimwe ushobora kusororera abagenzi bawe akabagiye. Ariko urumva ko twugururiye bose. Kaze rero twiteze imbere, kaze twiteze imbere, twihiteka amakunga abone ko Abarundi bashoboye, kandi kw'Imana yadutoranije. Murakoze. Ijambo narihe umuyobozi wa African Dream Asset. Mu Congereza African Dream Asset ni ikigo kimwe mu bindi vyemerewe gukora ku isoko y'imitahe mu Burundi, gishobora kuba ari nico ca mbere cari cemerewe kandi n'ubu kurongora ibigo canke amafaranga yabashize hamwe
bita OPC, Organisme de Placement Collectif. Kimwe muri ibyo bigo bya OPC ariyo One Africa, akaba ari umukiriya w'iyo societe ADA. ADA rero ishobora gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, naho One Africa ari umwe mu bakiriya, harimwo n'ibindi bikorwa dusanzwe dutunganya tuza gushikako muri kino kiganiro. Mu bikorwa bitegekanijwe muri ADA harimwo ubuhinga bukomeye dukorana n'amabanki atandukanye ariyo Bankobu, CRDB n'andi ma microfinance, bidufasha gushikiriza abenegihugu n'abandi batandukanye bagwizatunga n'ibigo bitandukanye gukora ibikorwa bitandukanye ku isoko ry'imitahe. Abantu bahamagariwe kuza kuri ino soko ry'imitahe bo bari bandega yemwe, n'abantu bose, ari umurundi wese ahari, ari umunyamahanga wese ahari, ari mu Burundi canke mu makungu. Nivyo bigo bitandukanye bikingira impanuka arizo assurance générale, nivyo bigo bitandukanye biziganiriza abantu ari microfinance canke bitegura kazoza ari assurance vie, nivyo bigo bitandukanye by'abagiye hamwe kugira bakora imigambi itandukanye, ico twokwita amafond collectif canke amafond d'investissement. Eka natujya dushira hamwe, ndakwitse dushira hamwe n'ahari twinshi mugabo aramashira hamwe ko ahurikiyemwo abantu batandukanye, amatontine canke ama association. Eka n'ibigo binini binini, ico twita ama societe akomakomeye akeneye kuronka umusaruro kuri trezorerie ku mari baba bafise mu buryo butandukanye. Nayo mabanke akeneye kwegera abenegihugu mu buryo butandukanye byo gutegura kazoza, ico twokwita investissement, hamwe umuntu agira umutahe ukazurunguka ku munsi nawe nyene agacika ibanke ntonya. Ivyo byose bitunganwa mu buhinga twagize Imana turakorana na Bankobu kandi turayishimiye cyane. Iri mu batanguye kubitahura n'ingoga ko umwenegihugu wese akeneye kugira ico twokwita compte d'investissement, kuko benshi barafise ico bita compte kurabijya ukirira ko umugambi wa misi yose, barafise n'ama compte d'épargne aho ushobora kuziganya amahera, mugabo ntibari bwaronke ico twokwita compte d'investissement aho ugira uti aya mahera ndayabikiye umugambi ushobora kuba ku myaka 20, 30 canke irenga, canke nitwumva isoko ry'imitahe rije ku munsi muraheza ari banke canke ari nk'ikigo ADA mudushikire mutugurire iryo mari. Kuri ivyo rero ADA yaremerewe mu Burundi gukora ku mugaragaro, itangura gukorana na One Africa. Tuzokorana n'ama microfinance kugira abenegihugu bose aho bari bashobore kuronka izo compte d'investissement. Duhereye kuri ibi bikorwa twakoze haciye imyaka 2, nivyo byari ibikorwa bikeneye kwitegurira bishemeye, arico gituma mubona no munsi twaje gutangura isekeza rigira 2 n'ibikorwa bimaze gutangura, aho dushobora no guha ama certificat, ico twite titre de part, umwe wese akabona yuko amatungo yiwe akingiwe neza, agashobora no kuyereka umuryango, agashobora no kuyishora nawe nyene igihe yumvise akarutse. Boneyeho nakanya kugusigura neza ico bavuze prime d'émission. Ni gihe ibiharuro tuba tugeze ko tuba tubona ko bishemeye, ko bikenewe yuko abari muri ico kigega boronka akarusho, kubera ibikorwa muri rusangi biba bimaze gutegurwa canke gushikako aba ari vyiza cyane. Ivyo bigakomezwa nuko ku isoko hariho abavyemeye, mu kuvyemera nabo bagura gushasha.
kivuga yuko n'inyuma y'igiringo cya kabiri hazoza n'icya gatatu, mugabo ntibizoba bimeze nko mu kiringo cya kabiri. Ubu nuko tubona yuko ibikorwa bya bimeze neza, duhamagariye abarundi bose kuza kuri kino kiringo kigira kabiri gihamagariwe abantu bagomba gushora imitahe yabo kuri uwo mugambi wa Buja City Plaza mubona inyuma yacu. Imitahe mito mito izotegekanwa aho umutahe w'ibihumbi 100 ushobora kumanyagurwa ibice umuntu agashobora kuziganya ku munsi. Ntanze nk'akarorero, ifanti imwe ku munsi iragura umutahe ku kwezi, ikagura imitahe 12 ku mwaka. Ucuba nyene isoko kuko nawe ufisemo agace gatonya kagukwiriye, mugo muri kumwe n'abandi uri nyeneyo. Abagushikira imbere kugira baze barakurabira rero yuko amatungo yawe abiswe neza uri nyene isoko, kuko hariho ico kigo ada, hakabaho na bankobu depositaire, hakabaho n'ayandi mashira hamwe yabimenyereye kandi abirekuriwe n'amategeko kugira ibiharuro kugira baguserukire koko aho uri hose. Kivuga yuko atawotinya gushiramwo umutahe wiwe ngo azohava aronka ibiharuro atari byo. Twahereye cyane ku bikorwa bene ibi ivyo twakwita immobilier, kuko isi ntibungwa. Ikigega cegamiye immobilier mu ntango kiri mu gihugu nk'iki harimwo igwirirana ry'abantu, harimwo croissance économique kubera abantu mu bikorwa bitandukanye bakoreraho, gihuta ari uko gifise uburusho budasanzwe kandi butekanye yuko ndetse impome hazoba harimwo ico twokwita amagare canke ama espace ama bisi n'iyindi miduga izocamwo, hazoba harimwo iratiro ry'ibidandazwa bitandukanye, hazoba harimo n'amahoteli n'ibintu bihambaye cyane ku mafaze ashika nka ya 6 aho bishobora gushika mu myaka 7 canke 10. Uwo muntu yatanguye gushora imari yiwe uko bizogenda biduga niko azokunguka, naho atayandi azoba yashizemo, kuko abazoza bazoguma bungukira uwa mbere. Mugabo menya neza iki kiringo dutanguye ni ca faze ya mbere. Ica amafaze agenda akurikirana tuzobabarira hageze. No munsi twatangwa ico ca faze ya mbere. Muri rusangi ari abarundi bari mu Burundi, abari mu mahanga, ari abanyamahanga bari mu Burundi, ari abanyamahanga bari ahandi atari mu Burundi, bose barahamagariwe muri kino kigo One Africa, muri kino kigega, kuko gikingiwe n'ibigo bitandukanye n'inzego zitandukanye. Sinoheza ntashimiye leta yafashe mu mugongo uno mugambi, naho nyene ukabona yuko icitse umunyemari nk'abandi bagashiramwo umutahe. Mugo mutahe ukingiriwe muri societe imwe, aho umwe wese azokwumva yuko aserukiwe. Duhamagariye rero aba journaliste, abamenyesha makuru mwese mwaje uno munsi kugira ico mubajije igihe mwoba mudatekaniwe, kugira utaserukitse no munsi mu muserukire na mwebwe, kugira mubishikane mu Burundi mu makomine no ku mitumba yose, eka no mu masengero no mu bindi bigo bitandukanye, bamenya agaciro k'umutahe, kuko nyamwigenda ko ntari miri mpenshi kandi ntawoza arajya yimarira. Kuziganya vyatumye umuntu afasha umuryango wiwe n'akazoza tugira amahoro. Jambo rya nyuma ngaha